Hello my people, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Je tugiye kubana mu kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. Wewe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira tuzokomeze tubana no mu bindi biganiro byose nzoza ndabashikiriza ahazaza. Ati rero uno munsi icyatuzindukanye ni inkuru yitwa gute? Uno munsi ni inkuru y'umuririmbyi yitwa Alvin Smith, aho agize iminsi avuga ati jewe kuba ntaririmbye ku rubanza canke kuri mariage ya DJ Fernando hari impamvu kandi yumvikana. We wakisigura avuga ati buriya hari ibintu byinshi byabaye hagati yanje no muririmbyi Melanin Boy Gusto mwebwe mutamenye. Ico mwamenye ko gusa nafashe ntobora amapine y'imodoka yiwe n'ibindi. Ati ariko jewe iyo ndinze nkora ikintu hamwe kiba bifu nuko nanje biba byambabaje tije ubundi dumunosrese nta bintu by'induru nkunze kugira, nta nzigo yakazikira nkunze kugira. Ati ariko aho hageze ahantu ndinda nza kwihora nuko mba nasotowe bikaboneka kandi bikambabaza cyane. Aho yemeza avuga neza ko umuririmbyi Melanin Boy afise inzigo yakazikira, avuga ati jewe twarabijanye mu bagabo ndamuriha amapine yiwe nari namenye n'ibindi byose nari nononye narabimurishe, kandi n'imbere y'abashinga ntahe baraduhanuye baratubwira ati ubu rero byose biraheze, aho muzoza murabonana nukuramukanya nk'abavandimwe nk'abavukana nk'abakora akazi kamwe. Ariko uyu muhungu Melanin Boy je nagerageza kumuramutsa wewe nkabona umengo andaba nabi, andamutsa atabishaka. Niwo mu nyuma naheba ndavuga ati nanze ndi umuntu mani, reka ndeke kuguma ndamwisemba byibuze turabe iyo bizoherera. Wewe akavuga ati rero ikintu coba catumye ataririmba nuko avuga ati jewe bivanye n'akazigo canke inzigo yakazikira Melanin Boy nabonye yangiriye. Tije navuga ati ko dusanzwe turabaji nyene gushwana birabaho nk'abanegeri hama bigahera, ariko wewe yari yabitse no mu mutima ngo bi nyene ku buryo byabaye abigira big deal. Ariko je nanje ntabwo navuga ati nyene ti nubundi abantu je basanzwe banzi je turasoba gushwana no munsi ejo bikaba byarangiye. Tariko wewe nabona yarabibitse ku buryo yabigize bifu nini. Timpitamo rero nanje kumwihorera ndavuga ati ubwo ni yabishaka tuzasubirana jewe nubundi ntari bijyanje, muga mu gihe atazoba bishaka sinzaja kumwinginga. Ayo niyo majambo Alvin Smith uyavuze mu gihe kugera uno munsi canke kugera uno mwanya nino saha nta kintu na kimwe Melanin Boy Gusto aratangaza. Wewe aracyari mu gacerere. Niho bamaze ati none ibyo nibyo byatumye utaduga kuri stage muririmbane na Fernando kuri mariage yiwe. Aravuga ati jewe bivanye n'akazigo canke inzigo yakazikiri umuririmbyi Melanin Boy yanyeretse. Yavuze ati nta mikro yoba yakoze ko jewe nokora ko canke nta stage yoba yuriye jewe nokurira. Ariko tugiye kubiraba neza aha twoca tuvuga ko burya Melanin Boy atari wafise inzigo yonyene, ahubwo na Alvin Smith ashobora nawe nyene kuba afisemwo akazigo, kuko ni wovuga ngo umuntu ngo kubera ngo dusangi ngo tudahuje rumwe tuvuga ibitandukanye canke kuko tutabihuriza ko neza ngo imikro yakoze ko ngo jese no yikorako, kuko iyo biza kuza kuba uko byibuze basi yari gupfuma duga gufelicita Fernando imbere yuko Melanin Boy Gusto ahaza. We wakisigura avuga ati jewe nta nuko narinzi kwaza kuza, ahubwo iyo menya kwaza kuza sinari kwirirwa ndahaza nari guca ndavyihoza. Akabandanya avuga ati mbere ujya na Fernando kugira baze bahuze bizoba ikibazo gikomeye cyane. Ese nawe uremeranya nawe yuko atazigera huza na batazigera basubira guhuza Melanin Boy na DJ Fernando?
ariko koko uri kurabiraba ucubona ko nimba entertainment y'uno munsi canke industry ya music ya 257 hakirimwo ibintu by'inzigo nk'uko naho turiko turaja naho turiko turava, kuko mu gihe haza bifu aho kuyibyaza umusaruro mwebwe mukazibika mu mutima no mu mutwe, na hantu na hamwe bizodushikana. Kora bifu mugire brand ikaze hama muyibyaze umusaruro, mureke kubikana inzigo yakazikira. Ariko umenye ko ari abantu baba bafise yindi mitima itandukanye n'iyabandi. Wewe mugiriye inzigo, wewe abigira big deal akabibika mu mutwe no mu mutima, kuburyo aho muzohurira hose atavye uvuga ngo urumva ngo ziye ngo twari inshuti ngo turabazi ngo ibiki n'ibiki. Oya, wewe wabibika uko nyene, muze muratahura ko ari abantu bameze nk'uko. Ayo n'amajambo amwamwe Alvin Smith yagiye aravuga. Twari kumwe mu kino kiganiro ni Charite nk'ibisanzwe. Utarakora subscribe bandanye ukore subscribe, gira like, comment and share. Ni jewe twari kumwe mu kino kiganiro, murakoze cyane.